abaririmbira benshi baza nyene bibaza ngo agiye muhiganwa umenga bagiye kutana mu mitwe muri eklezia suko bimeze. Igana ryo muri eklezia riba rigamije kunagura abaririmbira bacu kugira ngo biyungure mu bumenyi bafise mu vyerekeye kuririmba. Gituma rero navuga yuko atari higanwa ahubwo ari ukungurana ubumenyi. Kuko chorale imwe igiye imbere karirimba yindi kwa irabona iyindi aho iyisumbije, irabona aho iyindi yokosora, irabona iyindi aho yoshira utuguvu, irabona iyimvi aho iyindi aho kongereza yego intege. Ne rero njari higanwa ko mutere ryo gutana mu mitwe oya ahubwo karakaryo ko kwerekana abo bandi bakiri inyuma bataronka ubumenyi bukwiye, bataronka ibikene bose kugira ngo chorale yabikomeye kugira ngo babone yuko nabagifise urugendo. Bifuza yuko izo nkuru ya Gitega igira abarimbira baririmba neza byukuri kandi bagira ijwi ritomoye, ijwi rimwe kujya nk'ubu ugiye ibujumbura uvuga ati wumvise ko ari ibujumbura irindi uvuga ati iyi chorale y'ibujumbura. Ugiye mu Rwanda bakarimba bavuga ati iyi chorale yaje kuririmba niyo mu Rwanda. Natwe Gitega dushaka kwiyambika agateka. Bakunzi ba Axia Vibes TV, iteka ryawe iteka ryanje ukwemera kuvyara ubuzima. Turasubiye kubaramutsa tubipfuriza amahoro y'Imana no kuroranirwa. Aha mubona turiko turavugira ni ku mugwa mukuru wa politique w'u Burundi Igitega, neza na neza muri Diyoseze nkuru ya Gitega, kuri Cathedrale Christel wa Igitega. Neza na neza aha turi ni kunyubakwa novuga ngo y'ubutumwa bw'imihari n'imigwi yo muri Diyoseze Gitega, Sedale Gitega. Turi kumwe na Patiri NSHIMIRIMANA Innocent, Patiri asanzwe ajejwe ubutumwa muri Vikaria ya Gitega, akongera akaba n'icegera ca Patiri arongoye ubutumwa muri Sedale muri Diyoseze nkuru ya Gitega. Tuje kugira ngo tuganire kubijanye n'ihiganwa ryatunganijwe uno munsi. Mbega iryo higanwa ry'amakorale ryatunganijwe gute, yiyumvirwe gute, ryahereye hehe gushika aho uno munsi tubonye ingene ibintu vyagenze neza cyane gose muri Vikaria ya Gitega. Jewe muriko murumva ijwi mutabona kumbure ni Meranse Ndayikeze umukutsa kivi kuri Axia Vibes TV. Tukaba tugomba tuganire nkuko nabivuze na Patiri Innocent NSHIMIRIMANA, musaserdoti w'umukama. Turabaramukije. Amahoro cyane, ndahimbawe cyane gose no kuba mumpaye kano kanya inungira ico nshikirije kuri iyi mbonesha kure ita iyi television Axia Vibes TV. No rero amahiganwa imvo n'ivano yayo nahandi akomoka atari kuri Yezu Kristo biciye kuri Yubile y'eklezia turahimbaza y'imyaka 2025. Nkuko mwabonye urutonde twahawe n'umuvyeyi wacu Papa nyakwigendera Papa Francisco, baratunganije amayubile y'imigwi itandukanye, amakorale, imihari, imigwi, inere n'amakorale. Eklezia yo kwisi yose Katolika yatunganirije n'ikiringo caho abaririmbira nabo bazohimbaza Yubile y'eklezia ku rwego rw'eklezia. Ayo matariki nayo sayandi ni kuva ku itariki 21 z'ukwezi kwa11 gushaka ku itariki 23 z'ukwezi kwa11 uyu mwaka. Ne rero aya mahigana twagize izi komisiyo turagira mu ntara y'ubutumwa muri Diyoseze ziko zisunga indinganizo ya y'eklezia Katolika yo kwisi yose. Umwungere wacu nawe yaciye abishiramwo utuguvu, mbere araturonderera n'ibikombe amakorale yacu muri Diyoseze nkuru ya Gitega azohiganirwa. Rero mu gutunganya amahiganwa turiko turarondera abazoshika ku rwego rwa Diyoseze yango bashobore guharanira ego ico gikombe umwungere yatuzaniye akuyiroma cerekeye amakorale n'imigwi y'abaririmbira. Rero twatangiye twega amakorale inuze ya amahiganwa ku rwego rw'amaparuwasi yarabaye. Paruwasi yabaye aya mbere araheza ari ararankuruhusha rwo guserukira paruwasi ku rwego rwa Vikaria cyangwa ku rwego rw'intara y'ubutumwa. Nibiye twagize rero uyu munsi muri mu ntara y'ubutumwa yacu ya Gitega, aho korale zaserukiye paruwasi 11 yashoboye gushika mu higanwa
ku rwego rw'intara y'ubutumwa uyu munsi yaje ngaha muri sedari Gitega kugira ngo agire ihiganwa. Yari amakorale 11 ava mu maparuwase 11 yashoboye gutunganya iri higanwa ryerekeye amakorale mu ntara y'ubutumwa ya Gitega. Ene rero imvo n'imvano niye no kugira ngo twitegurire natwe nka vikariya ya Gitega, intara y'ubutumwa ya Gitega kuzoshika ku rwego rwa Diyoseze duhiganwe n'izindi ntara z'ubutumwa nazo nyene uyu munsi nyene uko ari ndwi ziriko zirahiganwa kugira ngo zirondere korale imwe iserukira intara y'ubutumwa. Ego imvo n'imvano niyo ya mahiganwa twagize uyu munsi. Murakoze cyane. None nkuko mubivuze kumbure urumva hariko haraba mahiganwa mu mavikariya, mbega inyuma yayo mahiganwa mu mavikariya ngaha twamaze kubona chorale yatahukanye ikibanza ca mbere, nuko ko izo ciganwa n'izindi chorale, mbega ivyo navyo bitekanijwe ryari, bizosha bisozerwa gute? Ego amaparuwase amakorale aba ayambere mu ntara z'ubutumwa uko ari ndwi, intara y'ubutumwa ya Gitega, ya Gishubi, ya Mwaro, ya Mugera, ya Karusi, ya Mokebuko n'iya Giheta, uko ari indwi. Ikorale izoba iyambere izoca ija ku rwego rwa Diyoseze, nayo mahiganwa rwego rwa Diyoseze akaba yatunganijwe kwigenekerezo rya 21 z'ukwezi kwa11 uyu mwaka, azoba ari ku munsi wa gatanu, bikaba bizobatangura isaha 9 z'umuhingamo. Niho zo korale indwi zo diserukiye intara z'ubutumwa zo muri Diyoseze zizoza guhiganirwa ico gikombe ngo turabe ya mbere igitahukana. Murakoze cyane. Hanyuma buno butumwa n'ubutumwa budasanzwe, twumvise yuko hariho amaparuwasi yaje ava kure, hanyuma kandi bibonetse ingene buba butunganijwe n'ubutumwa busaba uburyo kandi bukumbure butari buke, mbega muraheza mukabigenza gute, mukavyifatamwo gute, n'igiki kiba mukora kugira ngo mushobore kumirira amate abo baririmbira Imana baba bavuye mu maparuwasi atandukanye? Ego intara y'ubutumwa ya Gitega ibigizwe n'amaparuwasi. Ubutumwa twa dufise mu maparuwase ni ubutumwa bw'Ekleziya, ni ubutumwa bw'umukama. Niyo kugira ngo dushobore kuronka uburyo dukoresha ku intara y'ubutumwa bw'izo nizo paruwase, rero turaheza tukikora kuri paruwasi imwe ikagira ico iterereye. Rero tumaze kubitunganya rwo intara y'ubutumwa, ubutumwa bwa kisubara yike twarabimenyesheje ba PATIRI bakuru, turabwira uyu mugambi w'umwongere wacu usinge Bonaventure Nahimana, hama turabereka, turagira prevision budgetaire y'uburyo buzokora, turabereka kimwe cyose kizokenegwa, hama turabishira yego ba PATIRI bakuru mu paruwasi yacu agize intara y'ubutumwa ya Gitega. Hama nabo bavyakiranye umutima mwiza, bavyakiranye ugweze, ntako ukwitwarika abakisobora yikenye n'umukama yaturagije. Hama rero baraheza rero paruwasi yose iraterera kugira ngo irihiganwa rishobore gukunda. Bamenyesha yuko irihiganwa kugira ngo rikunde bitwaye uburyo bugera ku miliyoni 2 z'amafaranga y'amarundi. Karyo amakorale yaciye aronkeraho ko kuronka uburyo bukeyi buzosahiriza ubutumwa bw'amakorale, kuko ikorale zose uko ari 11 zashoboye gushika muri no higanwa zose, ni ya nyuma yatahanye akabahasha. Iya nyuma yarose akabasha gatoyi yarose ibihumbi 100. Ibihumbi 100 remwe ibitabo bitari bike vyashemeza vya NSHIMIRIMANA bizokunganira ubutumwa. Ne rero twareganije amafaranga yose mu maparuwase uko ari 11 yashoboye gushika muri no higanwa, hanyuma turashira hamwe korale kuva ku ya mbere gushaka ku ya nyuma zose ziraronka akabahasha kadisahiriza mu butumwa bwo kuririmbira umukama, bwo kuririmbira yego Imana baciye ugusohora ijwi bafasha n'abakristo gusenga. Murakoze cyane. Hari je nk'uwabikurikiranye harakajambo magumye muvuga muti si higanwa ariko n'ubutumwa cye no kwiga, mbega akamaro k'amahiganwa mwe naya nakahe? Ego nakivuze gose kubera iki abaririmbira Imana benshi baza nyene bibaza ngo agiye muhiganwa umenga bagiye kutana mu mitwe. Muri Ekleziya suko bimeze.
igana ryo muri eklezia riba rigamije kunagura abaririmbira amana bacu kugira ngo biyungure mu bumenyi bafise mu vyerekeye kuririmba. Gituma rero navuga yuko atari higana ahubwo ari ukungurana ubumenyi. Ko chorale imwe igiye imbere karirimba yindi kwa irabona iyindi aho iyisumbije, irabona aho iyindi yokosora, irabona iyindi aho yoshira utuguvu, irabona iyindi aho kongereza yego intege. Ne rero ntiryari higanwa ko mutere ryo gutana mu mitwe oya ahubwo karakaryo ko kwerekana abo bandi bakiri inyuma bataronka ubumenyi bukwiye, bataronka ibikene byose kugira ngo chorale yabikomeye kugira ngo babone yuko nabagifise urugendo bagifise naho bokongereza inguvu kugira ngo chorale yabo imeze nk'ikijuragirika cyangwa ikigoyagoya nayo igira inguvu kugira ngo babonaho gushira inguvu kugira ngo nabo ntibagume bari nyuma kwega amaguru ahubwo barondere nabo gushikira ego igikuriro canke n'igihagararo kijya yindi iba yabasumbije ubuhinga bwo kuririmba cyangwa gucuranga kugira ngo ego agira agashasha kiyongereye ko. Rero suguhiganwa mu mande majambo ahubwo ni ukubereka izindi chorale zimaze gutera imbere zigeze kugira ngo nabo ari nyuma nabo ahubwo barondere gukuza no kwikirurutsa bumenyi mu bijanye no kuririmbira umukama no gucuranga. Mbega indirimbo zakoreshejwe mu ihiganwa zatowe hisunzwe iki? Indirimbo zakoreshejwe mu ihiganwa zatowe hisunzwe formation canke ihugurwa twagiriye abaririmbira amana bose bavuye mu maparuwasi. Mwavuze yuko noneho ego barabizi bamwe ndi icege yacurongoye sidare Gitega. Twaratunganije rero formation yamaze imisi 5. Twahamagaye abaserukira abaririmbyi mu paruwase yose. Baraza ngaho muri sidare Gitega tumara imisi 5 byuko tubigisha vocalisation, ingene bagira harmonisation, ingene bavuze ibicurangisho, amavolime ibiki turabigisha vyose. Nizo ndirimbo zatowe hisunzwe iyo formation bagiriwe. Nandi majambo bwari uburyo bwo kugira evaluation bwo kubaza yamutaye yuko ivyo bize ubumenyi twabahaye babushize ku muzirikanyi kandi bariko baragerageza gushira mu ngiro twabigishije ngo bashobore kuririmbira Imana. Rero hisunzwe hatowe zatowe izo ndirimbo hisunzwe ivyo bize muri formation twagize mu kwezi kwa 5. Mbega musabiki imigwi y'abaririmbira amana abarongoye ubutumwa mu ma coordination mu maparuwase mubasabiki inyuma y'ihiganwa nkiri? Inyuma y'ihiganwa ntakindi twabasaba atari ubwa mbere gukomera no kwiyumva mu butumwa bwo kuririmbira umukama. N'ubutumwa buhambaye gose kandi bwunganira cyane eklezia. Sinzi ko birashika mukaja nkunka y'imisa idafise chorale. Mwumva ingene usanga bibishe abari abakiso badasenga neza. Ariko chorale ihari yateguye neza, abakiso basenga neza bagahezagirwa. Bwambere no kumvisha yuko ari ubutumwa buhimbaye kandi ngira kamaro muri eklezia. Bwambere babukunde kandi babwiyumvemo. Ego ica kabiri tubahamagarira nuko abaririmbira amana bacu bakumva yuko bafise uruhara mwitunganywa ry'amaparuwasi. Nyakubahwa icyo cy'umwungere mu ntawe twumva Gitega yakigarutseko yuko amakorali yomenya yuko ari ego igisata gikomeye cyane mu butumwa bwa paruwasi. Kamenya yuko nabo bahamagariwe kuza barunganira mu butumwa bwa paruwasi ntibigire sindabibazwa ko amakorali usanga umenga bigira sindabibazwa. Yanakivuze ati amakorali umenga ashira imbere ukoronda amafaranga umenga na makaraoke umenga na mashira hamwe oya amavu yo kuba umugwi w'abakristo bagiye hamwe ni umugwi w'abakristo ufasha ubutumwa eklezia. Rero turamagarira gose kwimva mu paruwase yabo nibaje kure bumve ijwi ry'umwungere abasaseredoti babajejwe babumvirize babakurikirane baze bashira mu ngire impanuro nziza baronsa kugira ngo amakorale agume ateye imbere. Iki tumagarira nuko aya mahiganwa yabaye uyu munsi ko bakaryo akora imwe yose ko ija ahantu ikicara ikaraba aho iyindi yayirushirije kugira ngo ikosore. Abari muri juri bagiye barereka ko ari imwe yose bagiragira utunenge udukose yagira ashiramwo ahita bigize neza canke inguvu yo bayerekanye
n'undi buryo bwo kubona ko ari mwe yose yo kusora ne turahimiriza amakwara yose ko yogenda amaparuwasi yabo bamaze gushika muhira bagende bicare urabe hajya hose barushirijwe hajya habananiye kugira ngo bahakomeze bahige bahamenye neza kugira ngo ijwi ryabo by'ukuri barishikanire umukama bimeze neza kandi ritosoye iki ni kintu cya gatatu novuga no hamagarira gose abarimbiramana iki naco kandi ndabahamagarira nuko kandi twasabye abarimbiramana gukomeza amaformation amaparuwasi yabo ntibice biherera ngaha abashaka bagaca biryamira bakicarira nko kumenga biraheze ahubwo bagende bagume bigishanya banagurana mu bumenyi kugira ngo nutameze neza bagume bakosora barondera bigisha no hino babafashe gukuza ego ubuhinga na tekinike zo kuririmbira umukama twasabye kandi abarimbiramana yuko amaparuwasi izi competition zitoza derera ngaha no maparuwasi iwabo bazogume bagira gute batunganya amahiganwa kugira ngo amakwara agume yiyubaka agume yikosora agume yikuza mu bintu byo kuririmbira Imana niyo twasabye ko rema competition mu maparuwasi yoguma akomeye tifuza yuko ize nkuru ya Gitega igira abarimbiramana baririmba neza byukuri kandi bagira ijwi ritomoye ijwi rimwe kujya nk'ubu ugiye Bujumbura uvuga ati wumvise ko ari Bujumbura irindi uvuga ati iyi chorale y'Ibujumbura ugiye mu Rwanda bakarimo bavuga ati iyi chorale yaje kuririmba niyo mu Rwanda natwe Gitega dushaka kwiyambika agateka kwiyambika agatamana kugira ngo natwe amakware yacu yego aririmbe neza umukama ashikanire by'ukuri dushikanwa yego giyijwe Imana yacu murakoze cyane nuko bakunzi ba Axia Vibes TV iteka ryanje iteka ryawe murumva yuko Patiri NSHIMIRIMANA avuga ati amakorale y'Igitega dushaka kwitera iteka none turabipfurije musaseredoti w'umukama turabipfurije ubutumwa bwiza turabipfurije kuroranirwa muri ubwo butumwa umwungere yabashinze hama namwe mukabwemera kuko mwemeye kugamburuka turifurije kandi kuroranirwa amakorale yose yaba ayashoboye gushika mwihiganwa mu mavikari yatandukanye canke ayo twari kumwe ngaha muri vikari ya Gitega turifurije no kuroranirwa abakunzi mwese ba Axia TV iteka ryanje iteka ryawe ukwemera kuvyara ubuzima twifuza yuko mwabandanya mukurikira bino biganiro mukurikira ibiganiro tubahereza ntaco tutazokora kugira ngo tugume tubahimbara twongera tubashikiriza ibiganiro bitera iteka umuntu bihimbara umuntu kandi bikamukuza mu mpande zose ntimwibagire kugira sabone canke subscribe canke ngo musabikanirize kino kiganiro canke bino biganiro abandi bagenzi banyu mubisabikanirize bose kuko burya iciza ngo kiryoha gisangiye akanyamuneza karyoha gasangiye umusaseredoti w'umukama Patiri Innocent turabakengurukiye murakoze cyane ekaze kandi mudufashe kuma tumenyesha hose ubutumwa bw'Eklezia ubutumwa bwo kwemera ubutumwa bw'abakristo bacu barayike murakoze cyane karibu kandi murakoze cyane Imana ibahezagire namwe bakunzi ba Axia Vibes TV turabasezeye naho ubutaha.